Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, 121212 bakuzi ba Tarsis Hope Ministry nibaze ko meze neza na cyane iyo mubona yuko twese turi ngaha ubabaza yuko tuje tubazaniye ibintu bishasha na cyane urabona umutipe turi kumwe ngaha numunegeri cyanye se mwitwe umukomedie yabiciye agahego avuga ati jewe nakazi kanje na cyane yuko nivyo akora byose yabifashe nka komedi kuko ikintu cyose aba ariko arakwereka acekana nka komedi mwitwe Bobo cyanye se umwitwe Bobo Box na cyane yuko na page ya Facebook cyanye izindi platform zose zigiye zitandukanye yitwa Bobo Box Comedy kubera yuko nawe nyene numukolege akora akazi nkako nkora ari naco kintu tuza kugaruka ko na cyane yuko asanzwe ari umu YouTuber ariko akaba na cyane ari umukomedie ubuzi bubiri butandukanye ske bimugendera gute. Bobo Box karibu muri umubwami bwa Tarsis Hope Ministry. Safi sana, merci sana no kunyakira. Ni Bobo Box. Tuduza kajwi. Ego. Siwa vyiza. Bobo Box yo gisikwenge ni fake rakisi pesa Emily yose kwa mbwana chat Jibra Maswari musamala wa mission Mr. Buchuchoke Mr. Ndakujuko. Emily yose kwa cyanye se Emily yo nta nico imaze kuri wewe. Urumva yuko no munsi haza guhira rimwe na cyane hajyanye ko mu bwami bwa Tarsis baca baturabi. Bobo Box. Ya. Umeze neza ariko. Ndashima vraiment nta amakuru y'imezi. Ni mezi. Bobo Box ikintu cyambere nshaka kukubaza. Ubu journaliste ni iki? Comedy ni iki? Ubu journaliste ni nko kumenyesha ibintu bigiye bitandukanye. Comedy naco ni ikintu ushobora gukora kugira unezereza abantu. Batwenge umuntu abashavuye abonye icyo wakoze yishimye. Na cyane yuko ibinyamakuru cyawe mu gihe uba uri umukomedie sivyo ukaba n'umujournaliste ikinyamakuru cyawe eske kiya gitangaza iki muri ivyo bintu bibiri? Muri ivyo bintu bibiri gitangaza byose. Mu gihe habonetse comedy irajako. Mu gihe habonetse ikiganiro kikajya neza cyane. Ariko urazi neza yuko umuntu abategerezwa kuvuga ati yamara page y'umuntu cyanye se chaîne y'umuntu itegerezwa kujako na cyane ibikorwa abantu bamenyereye kubera iki? Kubera yuko nimba umuntu akumenyereye muri comedy eje akabona mu journaliste hirya akakubona mu muziki hirya akakubona mu bindi nka twebwe tuvuga ati none uyu muntu eske ni umupromoter cyangwa niki? Silva reka ndakubwire mu gihe uba ufise impano yo gukina comedy uba ufise ahantu ucisha ibyo bikorwa by'iwawe neza cyane, ufise aho ucisha ibiganiro abicisha. Rero muri BOBO TV ndahari nk'umujournaliste ariko hari ahantu haca amasinema cyangwa amakomedi ngenda nkina atari kuri BOBO TV. Uyu mwanya kuri BOBO TV ntiturayigerako, turacyari kuri page ya Bobo Box, page ya Facebook ya YouTube iyo ariyo yose na cyane Facebook basi vyibura ko niyo Facebook ni y'abarundi sivyo, ni barundi twese. Mu gihe uba ushobora kuba ukoresha page ya Facebook sivyo, uno munsi bakabona wa postinze comedy bakabona hagiye kwiganira, ejo bakabona simpakaje k'ikiganiro n'akarorero bakabona hagiye ko nk'ikiganiro runaka wakoze n'ifoto wifotozanyije n'umuntu runaka. Silver reka ndakubwire abarundi rero turacafise iyo defo, turacafise iyo defo yo kubona umuntu akora iki yagenda gukora ikindi bakaca babinegura ngo yakoze nabi. Silver kuba ncafata nkuje nkaba nk'umupromoter cyangwa nkaba nk'umujournaliste hambavu ya comedy ni kubera mba nzi ico ndimwo ndi mu kazi, kubera mba mbona nimba ahantu ndahakura uduharage reka ndabikore kugira siri yuko byo kuri bijya bintu bikura nk'amafaranga. Newe uza gukora ikintu kitaguha amafaranga. Baya ko na cyane benshi bavuga yuko mu uyu muziki wa kano kabiri gatanu indwi nta mafaranga ari. Bibaye no kuntu bikoze niho ubona ko ata mafaranga arimo. So rero nko jewe sinoza kugupostinga nzi yuko ari promo ngenda gukora ata amafaranga wampaye.
neza cyane. Bobo Box cyane se umwitwe Bobo Pro byose nico kimwe ko n'izina ry'umuntu sije nyene yo kuvuze Bobo Pro benshi bumva uwo asanzwe akorera ku mugabane w'u Rwanda na cyane cyane yuko Bobo Box asanzwe akorera ikinyamakuru gisanzwe gikora filme ndundi gisanzwe ico kinyamakuru nyene igishisha ko na cyane cyane ibinyamakuru cyane se amakuru avugirwa muri entertainment na cyane 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 se y'ubufasha. Ariko uyu mwanya ikibazo canje ni iki, kubera iki BOBO TV imaze igihe kinini idakora ari kubona yuko abakozi bayo bari kukiva? BOBO TV irakora imaze igihe kinini idakora gute? Na cyane cyane urumva no ibiganiro wapi, ibiganiro biguma bijako. Je urazi gituma je cyane naravye na cyane cyane ndaza kukigaruka ko ku kintu c'abantu baza baje gushigikira abandi muga ntibashobore gushigikira bakakwereka kujisho kusa ko bahageze muga ntibashobore kubishira ku rubuga mu gihe basangiza abandi sivyo. Na cyane cyane sindize kuvuja kure, umugore wakoresha umwanya ushize aragize conference de presse anye BOBO niho yari na cyane cyane yuko yabajije n'ibibazo bigiye bitandukanye no kubaza twarabajije kandi baratwishyuye. Ariko ikiganiro mwashoboye kuba mu byo mwafashe sinzi ko mwaje nk'abanditsi mutaje n'abanditsi nk'abakameramani byose birico kimwe. Ariko ku rubuga rwanyu wanashaka Facebook, YouTube icyo kiganiro cyashoboye kujako. Reka ndakubwiza kuri we Silva, hari ikibazo cyabaye namukakoresha umwana namusanze inbox ndamubwira ati iyi ngorane yabaye gatoya utubangira ari iki kiganiro gitegerezwa kujako kuko twahashitse ikiganiro ntago gitakara bibaye n'ikibazo cya mashini twagize, mashini irizimya urumva nta kuntu twari kugikora tugiposting kandi yaranantahuye nawe nyene nta nzigirimo nta shari ririmo. Ariko ku buryo n'abantu muzinanye udashobora kuvuga ati okay abandi bakoze ama image reka nanjye ngende kuyo mugenzi wanje nshobore gutora ama image no kuvuga basi vyibura ama image rayafise nshobore kweditingira aho hantu ku buryo nshobora gupostinga nteze imbere mugenzanye. Ubwo si vya bintu nyene bavuga ati muri kano gakino huzuye nk'inzigo nyinshi. No kuri narabizi CHACHA ØG nta nzigirimo ntuduteranye nta nzigirimo nawe nyene namwisangiye inbox aravuga ati namahoro menshi nibyashika ukagishirako ni byiza. Yego okay. BOBO Box urashoboye gutumira na cyane cyane amateleviziyo agiye atandukanye. Iki kintu naracumvishije wanashaka abasanzwe bandongoye muri transition minister barambwira ati nta kibazo uzohashika ushigikire bagenzawe. N'ikindi urumva yuko na Da Silva Media niyo izobiri yaje gushigikira muga ikintu nyamukuru abantu bataramenya no muri groupe ngira mutarashobora kuvugirwamo cyane muturamenya kiga gikorwa cyane eske ni gikorwa muzoba muzanye cyane no gushimagiza ni nk'amashimwe muri mu majambo make ni iki kishingiye kuri ijya cover imaze imisi sirikira kuri wewe byiza cyane kuri ico sinogira ko ndakwishira tugerageje kurabana cover iriko hari ibyanditseko kuri cover uravye hari ibintu byanditseko bigaragaza yuko ijya groupe kubihari haro n'igikorwa kigiye gukomeza. Ni igikorwa kigiye gusohoka, si igikorwa kigiye gusohoka ahubwo twarashoye kugira ngo ni ibintu by'amashimwe n'amashimwe n'ubundi. Amashimwe rero haraba amashimwe na cyane cyane gutanga kigira 10 sivyo. Haraba amashimwe gushimira umuntu, haraba amashimwe gushimira Imana mu bintu byose bigiye bitandukanye. BOBO Box kuba yashobora kuvuga ati na cyane cyane nisunze inshuti umuryango n'ibindi ngiye kubikora ibi n'amashimwe avuziga n'amashimwe yerekeye Silva kuri ico reka basinda guha umuco wa nyawo. Mu mwaka uheze twashoboye kugira akaka gatoya gusa benshi novuga ko kuba kari gatoya ariko ni ngorane ikomeye cyane badukubise kanshi nyene turaja no mu bitaro tumara indwi yose turi muri koma
Imana yaraturokoye ntitwari tuzi ko twogaruka ku isi. Abantu bonyene bari baratangiye kwihebura baravuga ati mwebwe kuba mu gihema muze mwibuke uwo mwaka muvuga ati uhora hagira neza cyane. Ni nayo mpamvu minsi yose mu gatondo mbyutse uravye kuri sitati uhora hagira neza cyane. umva minsi yose ubyutse ni uhimiriza abantu boja canke se boza mu mashimwe yawe? Apana mashimwe yiwanje, mu mashimwe y'Imana. Kuba mvuze ati mu mashimwe yiwanje ndaba mbaye Imana, kubera Imana ibintu mashimwe basi byibura uzo buri kurakora yo guhimbaza. Ego, kandi n'ibintu Imana dukora ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Ariko Bobo, mu gihe uvuga yuko uzogira amashimwe ikibazo kisha kigaruka, ese amashimwe azobera mu rushengero? Nimba azobera mu rushengero babandi mudasangiye ukwemera bizogenda gute? Niyo mpamvu byatangiye byari kuba rendi. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.